hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo haca ya manifestation ngo hashake nka bimwe bya 2015 ho imana kirambwira cyane abantu bapanze umugambi mubi n'inama yabereye kwa naka okay ncanda bajamwe bose igitoro cyose twacugururiye iyo samedi ahubwo ntigitoro cyabonetse aba bose badutobera ubu ndamaze kwa imana yaje kuhanyereka. Aho hari mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze w'2022 Evariste Ndayishimiye yari mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD aho yariko yigisha ijambo ry'Imana yongera asigura ibijanye n'ikena ry'igitoro mu Burundi. Akivuga uko yashaka kubwira abarundi ko abatera ingorane z'igitoro arabashaka gutobera ubutegetsi bwiwe. Baca baridoga umukuru w'igihugu izavyinjiramwo nkande ivyo yategeza kubibwira twebwe ndababwira mwebwe shatani ariko bakoreramo nacinda vyikorera baridoga wahagorewe ni Burahimu bagwa bamubwira ngo ntibishoboka ministre sivyo bamubwira ngo ntibishoboka nanje ntibirashoboka tubikora ubunyene duca turabikora hanyuma marayika ariko aradukorera mwoshe. Amaze kuvuga ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro mu Burundi, Evariste Ndayishimiye yaraje cagiye gukora. Yaciye yegurira urudandazwa rw'igitoro rwose ishyirahamwe Prestige risanzwe ririmo umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Iryo naryo rikaba muri kino gihe rikorera mu ibaba rya Regideso risanzwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi. Amakuru dukura mu kigo OBR atumenyesha ko kuva ico gihe ikigo cegeranya amatagisi n'amakori gihomba imiliyaridi zirenga 25 zahora zinjira mu kigega uko ukwezi gutashe arishwe n'amashirahamwe yarasanzwe adandaza ibitoro. Ayo mahera abarizwa mu mamiliyaridi arenga 100 muri kino gihe akaba atawuzi iyo akamanganirana. Iruhande y'ivyo iryo shirahamwe Prestige ryatanguje umutahe w'ibanki nkuru BRB rihabwa imiliyaridi 5 z'amarundi ku kwezi. Kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze iryo shirahamwe Prestige ryararonkejwe ingurane y'imiliyoni 60 z'amadolari y'Abanyamerika, no kuvuga imiliyaridi zirenga 200 mu mafaranga y'amarundi. Ibanki KCB igisata gikorera muri Kenya akaba ariyo yemeye kwishinga iryo shirahamwe Prestige kuri iyo ngurane y'ibanki nkuru BRB. No muri kuno kwezi kwa kabiri uno mwaka w'2023 iryo shirahamwe Prestige rikaba ryarahawe ayandi mamiliyoni 60 y'amadolari y'Abanyamerika y'ingurane. Amakuru dukura mu banki nkuru BRB amenyesha ko amategeko yo gusohora izo miliyoni zose z'amadolari atangwa n'utwara urwego rw'iperereza muri kino gihe General Ildefonse Habarurema. Uwo nawe ngo yoba abikora ku itegeko rya President Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero bikaba biriko biba mu gihe nico gitoro kirangurwa n'ishirahamwe Prestige iyo kije mu gihugu igice kinini gica gitwagwa muri Kongo aho ishirahamwe Prestige riheza rikakidandaza mu madolari y'Abanyamerika mu ntumbero yo kunguka amafaranga y'umurengera. Umwe mu bategetsi ba OBR twavuganye ntiyemeje canke ngo ahakane aya makuru. Umukuru w'ikigo OBR Jean-Claude Manirakiza ntiyatwitavye ku telefone tumuhamagaye. Twamurungikiye n'ubutumwa bugufi ku telefone ariko ntaco yashimye kwishura. Twagerageje no kurondera umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umupfasoni Rosine Gatoni, ariko ntitwashobe kumuronka ku telefone.